umva ukuri nta juru ry'abasani ribaho. Dusomye mu gitabo Umusiguzi igice ni ca 11 umurongo n'uw'icenda haratubwira ngo ewe wa musore we nezererwa ubusore bwawe kandi umutima wawe ukunezereze mu misi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe, ariko wame ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo vyose. Umva ukuri wa musore we menya neza yuko nta juru ry'abasani ribaho. Mwino si tubona byinshi bisa n'isi, mwino si tubona abagomba kuja mu ijuru basa nayo. Menya neza mwijuru ntabwo tuza dusangayo abamarayika babasani bakubise amapokete. Mwijuru abamarayika ntabwo tuza dusanga bafise amadrede bimwesheje za jogo n'ibindi. Mwijuru nta bamarayika tuzosangayo bafise ubwibone n'ibirango byinshi byo kwambara bahenye. Umva ukuri. Dusomye mu gitabo cha Timoteyo wa mbere igice ni ca 4 ku murongo waho wa 11 haratubwira ngo wamubwiriza ivyo kandi uvyigisha. Wa musore we nimba uri umuririmbyi, wa musore we nimba uri umubwiriza butumwa, wa nkumi we nimba uri umubwiriza butumwa ukaba umuririmbyi, umva ukuri nta juru ry'abasani ribaho. Mwa kino gihe tubona byinshi byishushanya n'isi. Menya neza mwijuru ntabwo abamarayika baza basomana, ico ni kibaho. Mwijuru tumva imvugo nyinshi za kino gihe ubwo abantu bazavuga ngo naka yahaye. Mwijuru ntabwo abamarayika bahara, Imana ntabwo ihara. Guhara ni ijambo rivuga ngo kudaho. Ivyo rero mwijuru ntabwo biza bibaye, ivyo biza biba mwisi. Ureke imvugo zishobora kugushushanya n'iyi si, umva ukuri. Ijuru ni ry'abantu bagomba gukiranuka ndetse banakiranutse kugira ngo babashe gushushanya n'Imana. Dusomye mu gitabo cha Timoteyo wa mbere igice ni ca 6 umurongo n'uwa 6 baratubwira ngo ariko kubaha Imana ufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwe inyungu nyinshi koko. Niba wa musore we Imana yarakugize neza ugasa neza, shima ivyo. Niba wa nkumi we Imana yarakugize neza ikaguha ubwirabure, shima ubwo. Niba wa musore we Imana yarakuyamenya abiri, ihangane nuko nivyo yashimye ko biba. Niba wa nkumi we Imana yaragukase ukuboko cyeka kukatukuguru canke gusiga ikindi kintu mu maso, zushima ivyo. Ivyo nivyo Imana yabonye ko bishobora kuba bibereye. Tuza tubona abantu benshi ubu bashima impuzu zitabutse. Izo mpuzu zitabutse ntabwo zibereye mu Kristo. Niba uri mu Kristo kabambaye impuzu zitabutse, menya neza ko mwijuru ntabwo ijuru ryambara impuzu zitabutse. Ijuru ntabwo ryambika impuzu zitabutse ku mavi, impuzu zitabutse munsi y'ibisusu, impuzu zitabutse zifuye nabi, impuzu zigendera hejuru y'amavi. Abamarayika n'abantu batunganye, ijuru ni ry'abantu bamaze gushikira ukugororoka. Umva ukuri, gendera mu kugororoka. Mwa kino gihe tubona byinshi byamaze kwiyemeza kugwanya Imana. Cunga inzira yawe utazosanga uhagaraye mu ruhande rw'abiyemeje kugwanya Imana batabizi. Ijuru ni ry'abantu bafitiye gukiranuka. Ijuru ntabwo ari ry'abantu bagomba kwishushanya n'isi. Ijuru ni ry'abantu batabaye abasani, ariko ijuru ni ry'abantu bakiranutse mu vy'Imana. Umva ukuri nta juru ry'abasani ribaho.